Okay, kuri beat ni ijambo cyane ni amajambo abiri, rimwe riri mu Kirundi irindi mu Congereza. Bisigura mu ijambo rimwe mu Kirundi ni ku ngoma canke mu Gifaransa sur l'instrumental. Ibintu byose dukora tubikora muri atmosphere canke muri twateguye mu kibanza ahantu dushobora gushiramo umuziki, ariko si n'umuziki gusa, haba hariho graffiti, abantu bacapa, haba hariho n'abatamba. Rero icyumviro ca kuri beat cazanywe nuko no gushaka kuvuga ubutumwa, no gushaka kuvuga ico twaronse, ico twamenye, Kristo twamenye kuri twebwe. Ijambo ni rimwe dutwara ijambo rimwe mu makartier yose tugendamwo, ijambo rivuga ngo ubutumwa bwiza ntibudutera isoni kuvuga, kandi aho tugiye hose tugenda tuvuga Yesu twamenye, Kristo twakiriye mu buzima bwacu. Rero ubuzima bwacu naho buhagarariye, nico twashatse tugenda kubisangira n'abandi, cyane abajene n'ugwaruka tubasanze mu makartier yabo. Hari abantu bafite amaboko yabo bashire hejuru, tufite imvura uko bivuga ntangaza. Yes, okay, twagiye twese. Okay, 3, 2, 1, let's go. Twese yamarashe. Yes, yes. Okay, let me say something. Urukundo kw'Imana n'akayobera abahi, twazanye kubabwira ukwanza yuko Yesu abakunda. Twazanye ngano kubabwira yuko niwe rukundo rwonyene rwaje mw'isi kugira ngo Imana ikwigarurire. Twaje ngaho kugira tukubwire ko nta mpamvu nimwe yotuma uguma muri bya bindi ubayemo. Nta mpamvu nimwe ishobora gutuma uvandanya uba muri kakaborego kawe. Nta mpamvu nimwe hari yo kubandanya ubaho muri bya bindi bihora bigushikira uri wenyene, bya bindi udashobora no kuyagira mugenzi wawe. Nta mpamvu hari yo kubandanya wiyumvamo yuko uri imfuvyi, kuko twese turi abana b'Imana, data wa twese. Kuri beat si igikorwa gito cyane, si igikorwa gito na gato, kubera yuko turugwaruka twagiye hamwe kugira ngo dushobore gushitsa ico kintu. Ariko rero hejuru y'ivyo uburyo bwose busaba kuri beat ni twebwe twimenya, ni twebwe tugerageza kwisopa, ni twebwe tugira ati wewe zana 100, zana 200, zana 1000, zana 50, kugira ngo dushobore gukora, kugira dushobore guhagurutsa ivyuma. Mwabonye yuko ivyuma tuba dufise ni ivyuma ari binini, dushobore guhagurutsa ivyuma, dushobore kwideplacer twebwe nyene, dushobore gukorera kuri internet kugira ngo dutumire abantu, dushobore gusaba impusha, dushobore ibintu byose bishobora gusaba ikijanye n'uburyo, ni twebwe nyene twimenya. Ariko rero turamaze guhura n'abantu babikunda, badushima, bakunze kino gikorwa. Umuntu usangaza akavuga ati ndakunda igikorwa cyanyu, mbega no bashigikira gute? Mugabo naho nyene si abantu benshi canke si ibintu tumaze kubona bishika kenshi. Ni twebwe twama twimenya igihe cyose, twama dushira hamwe uburyo bwacu dushoboye, hama bigashika. Rero turashima Imana cyane yuko uretse n'ivyo ni Imana yaduhamagaye, ni mwe mu yaradushize igikorwa muri twe mu mitima yacu. Turashima Imana kuvyo dushika ko misi yose uko byama byatotse, byama byagenze neza. Yego, none kuba mwiyungunganya mwebwe mwenyene muramaze, kuko ndavye nk'ibikorwa nk'ibi bishobora kwegeranya abantu barenga 1000, ni ibintu by'ingirakamaro. Nivyo mumamere ko mwaje guhamagaza abantu kugira bumve ubutumwa bwiza. Ibikorwa nk'ibi ndavye nk'ahandi mu bindi bihugu kenshi usanga hari amashirahamwe runaka aza kugira abashe kumenyekanisha nk'ibikorwa byabyo. None mwebwe muramaze kugerageza cyangwa mwebwe ihangiro ryanyu mwihaye nuko mwebwe mwenyene mwimenya, mudakenera umuntu yoza aje kugira ico abaterereye? Oya, ntitwovuga ngo twihaye ihangiro ryo kwama twimenya muri ibi bikorwa, ahubwo ni n'akaryo keza aho ubwira abatwumva, abadukurikirana kuri Rema TV yuko iki gikorwa gisaba uburyo bwinshi. Rero uwo shaka wese arahawe ikaze kugira ngo adushigikire, ko twebwe dufise message tugeza gutanga, twe dufise ubutumwa dushaka gutanga kugwaruka bangana nkatwe, kugwaruka bari munsi yashanye n'abaturuta wanashaka, kuko tuzi neza yuko ubutumwa dutanga ntibucagura, ntibuvangura, ni ubutumwa buteza gushikira abantu bose. Rero muri ico gikorwa umuntu wese yokumva yuko yodushigikira arahawe ikaze kugira ngo bishobore no gukunda. Wanashaka nimba ndashaka kubwira yuko hari ibintu byinshi twama twibaza, hari imigambi myinshi dufise mu mitima yacu, dufise mu mpapuro, ariko dashaka gushikana no munsi kubera uburyo ni buto, uburyo ntibudupermeta kubikora byose. Rero ni akaryo keza ko kuvuga yuko umuntu ashobora gushima kino gikorwa, arashobora kudushikira aciye kuri Facebook yacu canke akaturondera, hama tukaraba uko dushobora gukorana kugira ngo n'ubutumwa bubandanye bushika kure, kugira ngo dushobore gushitsa n'imigambi myinshi dufise dushaka gukora.
urumva mwebwe gushaka kuno munota ntimwari bwigere muvuga ati reka tugende kurondera sponsor mwishyiramwe runaka cyangwa ririye oya ntaho turagenda tugana ngo tubabwire tubature icyo dushaka tubature imigambi yacu ntaho turagenda tugana ariko numva umenga ni byiza uwo tworonka wese ni sawa ni byiza kugira ngo ashobore uwo tahura umutima wacu cya mbere ibyo two turakora kandi nababwiye yuko hari abamaze kubikora hari abamaze dukorana organisation cyangwa association bakatubwira tugirane partenariat biramaze kugira kandi biratanga ingufu cyane kandi urabona ko muri uwo mwanya tuba dukuze mu buryo biraryoshye rero ntidusubira kuvunagurika tuko turarondera hirya no hino ariko rero uwo dukunda uwo dushima uwo shima umutima wacu ushaka kudushigikira wese arahawe ikaze. Ikindi kibazo kiri inyuma y'ico gato ndiko ndaraba aba batanga ubutumwa abamukoresha mu gutanga ubutumwa biciye mu ndirimbo ni muri babandi novuga ko ndazi mu mico y'ikirundi hari abantu bamwe bagiye nko kurondera maze kubibona kenshi ugasanga nk'umuntu bivaye n'ingene yambaye baramwirukanye ntaca mbona uwo uri karatanga ubutumwa yambaye nkaho undi nabona basubiza inyuma turi kumwe kubona ingene yari yambaye ingene yari ameze mu mutwe none mwebwe mubona gute eske abo mubwira ubutumwa barababwakira mu gihe ababutanga baba bafise ukuntu baboneka subiye inyuma gato ngira ngo nawe kubona kikubwiye ikibazo cya mbere kuri beat harimo gushaka gukuza ingabire z'abantu harimo gushaka guha ikibanza umuntu wese afise ingabire atashoboye gukoresha mu isengero batashoboye kumuha umwanya wo kuyikoresha ariko Kristo yayimuhaye kugira ngo ashobore gushikira abantu benshi rero kuri beat nico naco nyine dukoreramo uko tugenda twambaye icyo tugenda tuvuga uko tugenda tubitegura kose twiyumvira uriya muntu tugiye gushikira yambara gute uriya muntu tugiye gushikira akunda umuziki wahe yumvira iziki yumva ururimi uruhe rero ibyo bintu ni ibintu byose dushira hamwe tukicara tukiyumvira ko kugira ngo dushobore gushikira uriya muntu kandi tukamushikira wese tudashoboye kumutakaza ahubwo byo tubabaza dukoze ikintu kidashobora kuzana uriya muntu yambara ipantaro itabutse uriya muntu yambara isengre uriya muntu yambara ishapi ihindukije byo tubabaza ahubwo uriya muntu tutamuronse rero twege muri message yacu canke muri langage dukoresha ibyo byose tubishira hamwe kugira ngo dushobore kuganya umutima w'urya muntu rero twebwe nta kibazo nico gituma nakubwiye yuko target canke cible canke intumbere yacu cyane n'ugwaruka ndakubwire yuko ugwaruka niyo parti n'uruhande runini mu Burundi rw'abantu ugwaruka rufise pourcentage nini ya cyane rero abo bose tugeze kubabwira Kristo ahindura abohora Kristo abakura kwirigara Kristo abakura mu byaha byinshi bitandukanye biri abantu bisi bita guti intumbero canke societe ishobora guhita guta intumbero twe dufise Kristo ashobora kubabwira ikintu ashobora kubahindura imitima yacu rero nabo duteza twiyumvira ukuntu dushobora kubashikira ama strategie yose tuyakoresha kugira ngo dushobore kumushikira rero yumve ubutumwa bwacu rero niko dusanzwe dukora niko twopera niyo mode d'opération yacu murakoze nawe Yes boy I give you my testimony. Ereka mubaze waranyifatiye canke nasaze erega sino kubesha igenda byinshi cyane birasarisha warantwaye ubwenge n'umutima sinkibona ibindi bigisha mu buzima mbega nasaze cyangwa sinkibona I'm in love with you abakokera bavuga ngo ndagara kuko tutakizana guhara baranyerekera banadushitura utuma umunyabyaha ariko kubera wanyemeje ko urukundo rubaho babiri nkawe nabo karota karirimbo k'urukundo mviriza umutima apariye urukundo I give you my testimony. Imbere yawe ndaragamagitse babiri nkawe nabo ewe Yesu wanje uramagitse abandi simbona abandi simbona bose
kunganya agaciro no gukundwa n'umwami w'abami kuko inzitiro zanje zose azihoza kw'amaso niyo mpamvu kuvuga izina ryiwe ntazo biheba naho tutari so yarampunze aramfira yanguze igiciro kinini cayiwe maraso reka tumukomera amashi ndiku bwacu yakubiswe n'inkoni nyinshi ubuntu bwiwe buguma buba bwinshi kuko intama zikiri hanze ari nyinshi umuvyeyi aguha ubuzima apana bamwe batuma gusa umara kabiri muri kristo nta hambere nawe bigana byari kuzuka kabiri I give you my testimony imbere yawe narakamajitse nabiri nawe nawe ewe Yesu wanje uramakitse isi zatotse gusa ubu muzotsindwa kapa waremye ijuru n'isi ubu niwe yitwa papa muri we n'impore oya ntagupapa byose muri we pengine hutapata mu mufuko bishimira amahera nanje mu mutima ngendana ubuzima budahera sifise ubutunzi ahubwo ndi ubutunzi urabaza Yesu niwe yankunze ntamuzi bamwe bibwira bibesha ngo nta bundi buhinga bashire kw'ibiganza bavura ata muganga ndabizi nta bubire tega amatwi nkubwire Yesu niwe buhinga man Yesu niyo grief ntashobora kwambura adresse ni Yesu ahandi hose uzombura unkoze kuzoba ukoze ku jisho ry'Imana sivumikana gato mfise kamere k'Imana umwana w'Imana ntacyo mfise cyo nkanga abarondera ibifu jewe nzobatsinda impaga